Ako gashimwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaronkejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'agashimwe karonswa umuntu canke ishirahamwe runaka baba bitanze cane mu gisata c'imibano na cane gushikana mu makungu ibibazo bitandukanye vy'abanyagihugu no kugira ngo bitorerwe inyishu. Muri ivyo bibazo bihanze abarundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aritaho bikuru aho twovuga nko mu gisata c'amagara y'abantu aho akorana cane n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ngo bikunde hagabanywa igitigiri c'abantu basinzikazwa canke bahitanwa n'indwara za malaria n'ikiza ruhonyanganda sida no kugabanya impfu z'abana n'abavyeyi. Muri ico gisata nyene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye abicishije mu ishirahamwe Fondation Bonne Action umugira neza asanzwe ahagarariye imbere y'amategeko yarashinze ikigo kivura abagendana indwara yo mu kigo kiri mu bitaro by'akarere Gitega aho hose akifuza ko abagwaye iyo ndwara bo kwitura ico kigo kugira bene Burundi bahagurukire rimwe mu guteza imbere igihugu bafise amagara meza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aritaho n'ibijanye no guhangana n'ibibazo biterwa n'ubugumba ko ari ikibazo gisanzwe gihari mu Burundi yashimiye gushira habona intambamizi ziterwa n'ico kibazo mu miryango. Akaba yaruguruye n'ikigo mu Kibimba muri komine Giheta cashinzwe na Fondation Bonne Action umugira neza ngo nabo bahuye n'ikibazo c'ubugumba bitura ico kigo barondera amahirwe yotuma bibaruka. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu araba hafi n'ibigo bifasha abana bagendana ubumuga n'ibigo vyitaho imfuvyi mu kubaronsa ivyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Aho hose agahamagarira bitanze muri ivyo bikorwa gufasha imfuvyi ngo zibeho neza n'abana bagendana ubumuga babafate nk'ababo ntibumve ko bakumiriwe mu kibano. Angeline Ndayishimiye abicishije mu kigo c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kijejwe iterambere mu gihugu OPDD ntiyibagiye n'abageze mu za bukuru n'abigeme n'abana bakiri bato bagendana ubumuga eka n'indwara zidakira vyose akabikora mu ntumbero yo kugaragaza urukundo kuba hafi abatishoboye no kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi. Abageze mu za bukuru ko bakeneye kwitabwaho cane mu miryango yabo atibagiye n'ikibazo cyo kurondoka ku rugero gituma hagwirirana indwara ziturutse ku gufungura nabi. Mu gihe rero asanzwe ari nawe muhetsi w'umugambi w'igihugu wo gufungurira abana mu mashure umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye arifatanya n'abarundi mu bisata bitandukanye harimwe n'icuburimyi aho mu muryango w'umukuru w'igihugu bakora uburimyi butandukanye harimwe n'igiterwa c'umuceri. Mu bijanye n'imibano kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu araba hafi n'urwaruka mu kubiganira no kwirindikiza ruhonyanganda sida ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza n'inyigisho zifatiye ku gufungura neza. Inyigisho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashimye gutanguza mu mashure kuko arajwe ishinga na kazoza keza kurwaruka. Agashimwe nkako karonswe witanze mu gisata c'imibano ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryahaye ako gashimwe mu mwaka wa 2022 uwitwa Theophilus umunyanamibia nayo mu mwaka wa 2021 ako gashimwe gatangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kakaba karonkejwe umunyaniger yitwa Hassan Zouera.